imigisha gusa barose imigisha nico gituma bagisinze mugabo mwabona umupira kuno bagenze ariko ko cyane bano bakinyi banyu ba Burundi Sport Dynamique mu gice kabiri yerekanye umukino mwiza hawushije n'ibitsindo byinshi mbega habuze kimwe mu gice cyambere kugira ngo tuzigenza muri za kumwa no mu gice cyambere mwabonye kumutwa twabuze imigisha ariko bakora imyenda uko ndababwira ko twabuze imigisha ahajya twarose ukazo zishika zine muri premier mita deuxième mita naho nyene mwabo twarose ukazo zishika ngazinga nuko nyene muri football ko cyasigaye inkino zine kugira rino championnat no mwaka ishobora kurangira mbega mu mugwanyu wa Burundi Sport Dynamique ihangiro ryanyu ni ryari yahandi nyene muri before turarongo asigaye inkino zitanu mugiye gutegura gute kugira ngo ushobore gushika kuri iryo handi kuko tunitegura tuzobibona mu kibuga ariko ko cyatuguma tubona umugwa Burundi Sport Dynamique muri Primus League ntumenga ntukwitwa neza haburi iki kugira ngo umugwa Burundi Sport Dynamique tubone ugifise ingufu nka zimwe wahorana muri Primus League ko tuguma tubona hari utuntu rw'imitakazi ora muri football ari gutsindwa no gutsinda no kunganya ibintu bitatu muri football equipe yagaze neza imeze neza nimigisha gusa amachance yo gutsinda niyo tubura mugabo nawe nyene muko murabona ko equipe imeze neza mu gice ca mbere hari ukuntu muri Sport Dynamique wari mwe mu migwi itinyitse mugabo ubu mu gice ca kabiri turabona ko ingufu ziriko ziragenda zimena nk'izigabanuka ingufu nizigabanuka uravye ubu mu gice ca mbere no mu gice ca kabiri amanota twaronse mu gice ca mbere n'amanota twamaze kuronga mu gice ca kabiri mu gice ca kabiri no twamaze kuronga amanota menshi gusumba amanota mu gice ca mbere kandi mu gice ca mbere twakina match 16 ubu twamaze gukina match umenga 10 twamaze kuronga amanota ameze neza ubu wizeziki muri yo imatch zitanu zisigaye tuzisinze zose mani yadufashe tukazisinda zose ubona ko tuhagaze neza tubishimye cyane coach